nta n'umwe ategerezwa gusigara inyuma iterambere turiko turondera mu kugenda twese tujanye. Kuwa 20 Ndamukiza 2026 buramatari w'intara ya Butanyerera yarakoranije indongozi mu ntwaro, abarongoye amashengero n'amadini eka n'abarongoye ibisata bitandukanye by'ubuzima mu makomine agize Butanyerera. Intumbero y'izo nama zabereye mu makomine ya Kayanza, Ngozi na Kirundo kwari gusigura ivyerekeye igikorwa kijanye no kwegeranya ibiharuro vy'abantu nikora canke abafise amikoro atari kirenga ku mitumba yose yo mu ntara ya Butanyerera, bakaba baranasiguriwe ifishi izokoreshwa muri ico gikorwa. Nk'uko bari bahuriye muri komine ya Ngozi, bimwe mu vyo yabashikirije yabasavye kuzokorana ico gikorwa ubwitonzi ntangere, gutyo ngo hazoboneke ibitigiri vy'ukuri bizofasha abajeje gufata ingingo. Iterambere rivugwa canke imbona kazoza igihugu gifise muri kino gihe gwitegerezwa gushira imbere imibereho myiza yabe n'igihugu, kandi ngo atanumwe asigaye inyuma, ari ryo terambere ridakumira. Iterambere tuvuga canke imbona kazoza turiko dutera tugendamwo ntako kwishikamwo dufise abantu babayeho ku mwavyumvise. Nacyo gituma rero ibi biharuro ari biharuro byiza cyane bizofasha umusitanteri wa komine, chef de zone, umukuru w'umutumba kumenya koko abantu bafise amikoro make kugira bariho n'inguvu zija kugira ntagire abasigara inyuma. Ngaha bavuzemo ibijanye n'ababene igihugu baba bakiba mu nzu za nyakatsi. Ndamurumva ntitwovuga yuko turiko turondera igihugu cyifashe cyangwa turiko turatera tugana igihugu cyifashe mu gihe ko hariho abene igihugu bakiba mu nzu za nyakatsi. Ari nacyo gituma ibi bitigiri bifatirwako kugira turabe mbega ku mutumba harabene igihugu bangana gute bakiba mu nzu za nyakatsi muri zone, muri komine, mu ntara, hanyuma bica biduga no mu gihugu. Haba umuntu akavuga rero uti ubu tugire duhangane n'icyo kibazo, turabonye uko byifashe ubu mu 2026 bavuga ati turihaye ihangiro nko mu myaka 4 yuko nkumbure tuzoba twagabanije iki gitigiri gushika ku iki gitigiri. Kubera ko rimwe na rimwe ibikorwa nk'ivyo bishika hakabaho abavuga ko batiyumviriwe ko bagasa n'abidoga, userukira intara ya Butanyerera mu biro nshingwa bikorwa ntayegayezwa vy'umugwi ujeje gukingira no gutegekaniriza kazoza abene igihugu, nawe yaboneyeho gusigurira neza baraho itandukaniro hagati ya ntaho nikora, umworo, umukene, uwisununuye, umutunzi n'umukire. Umugabo wa mbere ntaho nikora ariko navuze bavuga yuko ntaho nikora atatongo agira, nta buraro agira, afungura utwo asabiririje, ntagira ibifungurwa, nta yandi matungo agira, nta kazi kinjiza amahera afise, mu muryango bagwaye nta buryo bwo kwivuza bagira, abana biwe ntibiga, bambara ubucocegwa, nta suku bagira kandi bakoresha ikimuri. Uwo niwe ntaho nikora. Umworo ubwira kabiri afise agatongo gato cane, inzu yiwe isakaje ivyatsi kandi irarangaye, afungura arinze guca ingero, agira ivyo afungurira umuryango, afungura rimwe ku munsi, nta yandi matungo afise, nta kazi kinjiza amahera afise, yivuza arinze gufashwa, abana biwe ntibiga, nta suku bagira, bakoresha ikimuri nabo nyene. Ubwa gatatu n'abakene, ari naho umuca muraba hagati y'abo batatu mw'ikomine Bedfashande. Abakene arafise itongo ribayabaye bitimbuka bishemeye, afise inzu y'ivyondo isakaje ivyatsi, kenshi afungura rimwe kandi imfungurwa zidashemeye, arafise udutungwa duto duto, inkwavu, isihiri, inkoko imwe canke zibiri, nta yandi matungo agira, araca ingero cane, arivuza nabi nabi, abana biwe ntibiga, bariga nabi nabi mu mashure y'intango, arambara agahuzu kameshe rimwe rimwe, akoresha ikoroboyi. Reka ngeze ngaho ni Paul Mutari, ariko icyo nagira mvuge muca mwumva abene igihugu dufasha.
naho biruko iterambere ngo ntiryokunda mu gihe abantu bagoyagoya badafise amagara meza. Ni muri iyo ntumbero ubujejwe isata c'amagara y'abantu mu ntara ya Butanyerera yaciye asaba intwaro mu mazone hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero kuzofasha cyane kugira abajejwe bazokwitabire urucanco rukinga umugera HPV utera kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko rugiye kuzotangwa mu misiza. Ubwo rucanco nkuko bisigurwa na Dr. Guillaume Ntawukuriryayo ngo rukazohava ruja mbere ku ntonde rw'izindi zari zisanzwe zihabwa abana. Gushika ubu mu Burundi umwana kivuka arinza kura hariho incanco 8 byari biringa 8 abana bacancwamo. Ukuvuga hari incanco twabaha bakivuka, hari incanco baronga amaze 6 avutse, hari zo baronka amaze 10, no kuvuga amezi 2 n'igice, hari zo baronka ku 14, hari zo baronka ku mezi 6, hari zo baronka abana ku mezi 7, hari zo baronka ku mezi 9, hari zo baronka ku mezi 18. Ubu rero tugomba hongerwemo ubwo ku myaka 9. No kuvuga ko irisekeza tuzotangura, no kuvuga ubu umwana w'umurundi azobageze badufise byo twakwita calendrier vaccinal zizwi ku bana 79. Muri iyo nama kakaba kabaye n'akaryo kuri bamwe ko gushikiriza intererano n'ibibazo cyane cyane no mu migwi y'abantu aho nikora nk'abatwa n'abagendana ubumuga. Kandi bisigeze bikorwa neza.